iwanyu mu ntara tuhere mu Burundi aho igihe cyo kwiyamamaza mu matora ateganijwe muri uku kwezi gishigaje iminsi 3 gusa. Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ejo ryiyamamarije mu ntara ya Bujumbura, naho CNL bitavuga rumwe ijya mu ntara ya Makamba. Sawanya Frodebu ni ihuriro kira Burundi yo yari mu majyaruguru mu ntara ya Ngozi na Kayanza. Pierre Claver niyo nkuru yarabikurikiranye. Iminsi isigaye ngo abakandida batandukanye baheze imyiyamamazo ubiharurirwa ku ntoke z'ukuboko kumwe. Ico bikoze abakandida barabandanya kuzunguruka igihugu cose barondera amajwi. Kuri uyu wa gatatu umukandida Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'abanywanyi b'umugambwe aserukira CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura mu Kabezi. Kugwanya ubukene no kugwiza umwimbu nivyo Ndayishimiye ashira imbere. Nta komine nimwe dushaka itazoifise umuyaga nkuba. Aho inziga zizokwaga gushika zovuma ndahazana umuyaga nkuba w'izuba. N'izuba naryo ntiryaka. Nibavangwa inzinga ni ngufi, izuba ni rigufi, duce turitega turi kure mu muyaga nkuba. Umuyaga uriho, ntagire uzosubira kuvuga ngo yabuze icakora ngo nukubera yabuze umuyaga nkuba. Umubaji kubaza, umurimyi kurima, umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura. Uyo yabisikanije n'uwo bahanganye ku rubuga ari wa Gatogwasa yakiriwe nawe kuri uyu wa gatatu n'abanyamakamba aho Ndayishimiye batazira neva yaramaze iminsi. Uyu wa mugambwe seneri uhaguruka utunyoni tukaguruka. Amashami y'ibitaka jugumira. None ngo urahagurutsa abarundi tutore twivuye inyuma. Gwasa ibisata by'uburimye n'indero abifise ku mutima mu migambi yiwe. Ushatse guteza imbere igihugu cy'u Burundi abarenga 90% n'abarimyi n'aborozi, kandi birashoboka kuko turafise abagoronome. Igisata c'indero cyohabwa agaciro kigatezwa imbere biboneka. Amapolitike mu bisata bitandukanye hakisungwa ivyiyumviro n'intererano zabo baba barabyize barabinonosoye, bagahabwa iyo mirimo bakabidukorera. Hariho ikigazi, izi mbuto zose, imyumbati, ibitoke, ibiki turashobora kubiteza imbere tukajyana natwe amahinguriro, umwimbu tukawuhingura tukawushora no mu masoko mpuzamakungu. Harageze ko duhindura ibintu kugira ngo Uburundi buje mu iterambere, ntitugume duharurwa mu bihugu bikenye, kandi Imana yaraduhezagiye ibintu byose tubona. N'umukandida wa Sawanya Frodebu Leonce Ngendakumana ari mu buraruko mu ntara za Ngozi na Kayanza. Ico gisata co kugwanya inzara kiri mu migambi yiwe. Turanyotewe gutuza ubukene, turanyotewe gutuza ubushomeri, turanyotewe gutuza inzara, ingwara muri iki gihugu. Turakeneye ko abanyeshuri, abana bacu biga bakiga ibizobagirira akamaro bonyene, imiryango yabo, abanyagihugu, igihugu cyose kugira yangore demokarasi ikomere. Haragahaza nako k'ubukene, nako k'ubushomeri, nako k'inzara, kuko ukenye, ushomereye, ushonje, uwariwe wese akugendera. Amakori agamatagizi biteza gutezwa bijaho mu kigega cya leta, uburezi bwose cyitwa ikigega cy'abanyagihugu. Abigenga nabo nka Francis Rohero bafise mu migambi yabo kunagura igisata co kumenyesha amakuru hamwe n'agateka kazi na muntu. Tuje hasi gushikaho hagaruka ya ntahe yo kumugina, aho udasanga insoresore z'imigambwe arizo zisigaye zija gucira imanza abantu, zicira za ngondagonde abashatse abazihereje amahera, aho kumva yuko tugarukana ubuntu muri iki gihugu. Abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga ivyo abarongozi badashaka, ibinyamakuru bice bivugira habona, ibiba byose mu butungane bikurikiranwe, ntiyamengo umengo hari amadosiye arabe ivy'abategetsi kizira kuvuga, umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga, maze kumenyesha amakuru guce guhiteka uwo muntu wese yohava hohoterwa, uwo muntu wese yohava arenganywa n'ubutungane, bivugwe bishigwa habona, amaradiyo, ibimenyesha amakuru bihabwa agaciro gakomeye mu gihugu cacu, twumve yuko ata muntu agisubira guhonera aho yokiriye. Ibiza byinshi byabaye muri iki gihugu, iyo haba hateye imbere kumenyesha amakuru byari gushobora kuvugwa hakiri kare bigahagarikwa bitaraba. Agateka kazi na muntu butungane bishigwe mu biyagwa hanini cyane, uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburi saganyirizo, kuko bica bivugirwa habona. Ejo iki gihugu kive mu kangaratete kiriko kirajamwo mu myaka itari mike twama tubona kandi tugaya. Gaston Sindimwo aserukira umugambwe Iprona nawe kuri uyu wa gatatu yarageze mu Rumonge avuye i Bururi.
imigambi ashira imbere ishimikiye ku kunagura amasezerano y'amahoro y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'ibihumbi 2000. Uwo mugambwe mbere ni nawo wayaharaniye. Ku munsi wa Munguza niho imyiyamamazo izorangira ku bakandida 7 barimwo 5 baserukira imigambwe n'inani na 2 bigenga bashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Amatora azoba ku munsi wa gatatu za itariki 20. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Turacyari mu Burundi.